Turabaramukije mwebwe mwese muko muradukurikira kumbonesha kure Heritage, twongera tubaha ikaze muri ano makuru yaranze ino ndwi twaraye turangije, nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abantu 100 nibo bamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza biciye mu gikorwa cyo kwinonora imitsi gifatanye n'ivugabutumwa kirongowe na Jonas Sinzotuma. Inama nkuru y'igihugu ijeje gucungera ibinyamakuru iragabisha ibinyamakuru bitubahiriza imico n'imigenzo y'abarundi. Muraza kubikurikira muri ano makuru. Muri ino ndwi twaraye turangije haratunganijwe uruganda rw'abagabo rwatunganijwe n'ishirahamwe Seek and Save Humanity. Ngizi ingingo nkuru zigize ano makuru, mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Tongeye kubaha ikaze muri ano makuru. Inama nkuru y'igihugu ijejwe gucungera ibinyamakuru iragabisha ibinyamakuru mu byo bikora canke bishikiriza bitosekaza imico n'imigenzo y'abarundi. Ambassadeur Vestine Nahimana arongoye Sense mu gihe yariko ashikiriza ivyaranguwe muri ico gice ca mbere c'umwaka yavuniye akagohe ibinyamakuru bitubahiriza ico vyasezeranye na Sense. Tumukurikire. Inama y'igihugu ijejwe gucungera ibinyamakuru yarashoboye gukurikirana ibihita ibicishije kuri Centre de monitoring muri vya biro bisanzwe biri mu biro mu nama nkuru yo kumenyesha amakuru, bikaba bijejwe gukurikiranira hafi ibihita ku maradiyo, ku mateleviziyo, ku vyandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi, eka mbere no ku vyandikwa ku nkaratasi. Muri ivyo rero harashoboye kwibonekeza amakosa atari make twafatiye muri rusangi. Ayo nayo akabajanye no kutubahiriza akarangamutima k'ibimenyesha makuru, kutubahiriza intonde z'ibiganiro, kuhindura inzego zitwara ikimenyesha makuru batabimenyesheje urwego CNC, kudasinya amasezerano na CNC, gukora umwuga wo kumenyesha makuru ataburenganzira bafise. Abamenyesha makuru bakora umwuga batiyandikishije muri CNC canke badafise ikarata ndanga mwuga. Muri rusangi inama nkuru y'igihugu iraba ivyo kumenyesha amakuru mu Burundi yasanze imbonesha kure Ingomage na Forever biza kwisonga mu gutyoza imico n'akaranga vy'u Burundi. Iryo kosha rikaba ari naryo ryibonekeje cyane mu maradiyo n'imbonesha kure muri iki gice ca gatatu c'umwaka w'ubutunzi ibihumbi 2022 na 2023. Ishirahamwe Seek and Save Humanity mu mugambi waryo Agakiza Men ryateguye uruganda rw'abagabo ku Y'Igenekerezo Rya 21 ndamukiza umwaka w'2023. Pasteur Desire Habyarimana arongoye iryo shirahamwe aravuga ko urwo ruganda rwateguwe kubera ingo nyinshi ziguma zahukana. Abitabiriye iryo huriro barashima ivyo bungukiye muri iryo huriro. Byinshi mu vyahavugiwe tubishikirizwa na Jibril Habimana. Mu nyigisho zateguwe na Pasteur Desire Habyarimana arongoye ishirahamwe Seek and Save Humanity yarerekanye ingene kubaka urugo ari sezerano ry'amaraso atakugerageza kujamwo. Yerekana kandi ko ari sezerano rishingiye ku rukundo. Twebwe ikibazo tugiye kwibaza uyu munsi, abantu bose bagiye kubaka basobanukiwe ko kubaka urugo ari alliance. Kubaka urugo ni ukuvanga amaraso. Nta mikino ibamo, si ukujya kugerageza. Kubaka urugo ni isezerano ry'amaraso. Pasteur Desire Habyarimana aravuga ko iryo huriro ry'abagabo yiyumviriwe kubera muri kino gihe abahukana ari benshi. Twateguye uruganda kubera ibibazo biri mu ngo cyane bijyanye na divorce. Ingo nyinshi zifite ibibazo, hanyuma kwiyungura ubumenyi, ndavuga kwiga, bituma abantu
barushaho kumenya uko bakubaka umuryango unezerewe kandi ufite ubushobozi. Shadirike Ndayirorere nk'umwe bakurikiranye izo nyigisho aravuga ko ico yatahuye ari uko umugabo afise uruhara runini mu kuzigama isezerano yagiraniye n'umufasha wiwe. Ikintu twatahuyemo nuko umushinga ntahe ijambo ry'Imana riratubwira yuko ari bishoboka umuntu wese abana amahoro na mugenzi we. Umushinga ntahe arafise uruhara runini ya cane cyo kugira ngo ashobore kugumizaho iryo sezerano yagiranye n'umukenyezi wiwe. Akwiye kumenya ingene akwiye kubana n'umukenyezi we mu mahoro kandi akamenya amarangamutima y'umukenyezi wiwe, akamenya n'ingene akwiye kumubungabunga no kutamukorera nabi. Gervais Irankunda umuhinga mu bijanye n'inyifato asanzwe aba hafi imiryango avuga ko amatati hagati y'abubakanye atava 100% kuri umwe ariko bose baba babifisemwo uruhara. Iyo bishitse umwe mu bubakanye akifata nabi, icambere bose barasanga babifisemwo uruhara. Nta umwe mu bubatse urugo ashobora kuba ari we afise ingorane 100%. N'uwundi aba afise igice c'ingorane. Hanyuma ibijanye no kwica amasezerano y'urugo birakomeretsa cyane umutima kandi bose barakomereka, ariko bashobora gukomereka ku rugero rutandukanye bivanye nuko nayo masezerano icayishe, kuko amasezerano y'urugo ashobora kwicwa n'ibintu bitandukanye. Iryo huriro ryahuje abagabo rikaba ryateguwe na Seek and Save Humanity mu mugambi wayo Agakiza Men ku civugo ni gute umugabo yorinda isezerano yagiraniye n'umugore wiwe. Abantu 100 nibo bamaze kwakira Yesu Kristo mame n'umukiza biciye mu gikorwa cyo kwinonora imitsi gifatanye n'ivuga butumwa gikorwa n'ishirahamwe Club Umuryango. Jonas Sindotuma arongoye iryo shirahamwe arashima Imana kubw'ico gikorwa. Ni inkuru dushikirizwa na Bonaventure Nick niyo mungere. Buri munsi wa gatandatu guhera isaha imwe gushika isaha 3 z'igitondo abagize iryo shirahamwe bahurira mu kibanza Safi Beach aho batangurira kumva ijambo ry'Imana no gusenga. Bahejeje bagakurikiza ko kwinonora imitsi. Jonas Nzotuma arongoye iryo shirahamwe avuga ko batanguye ico gikorwa kugira ngo bashobore kuvuga ubutumwa bwiza no kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Ihangiro rya mbere no gutangaza ijambo ry'Imana, kubwira abantu ko Imana ihari, hama tukabamenyesha ijambo ryayo kuba badashobora kuryumva. Bamaze gukizwa ni benshi cyane, abantu bamaze gukizwa ni benshi cyane. Ntitwahereye ngaha, twahereye hariya kuri Tampete aho bita kuri Seke Nautique. Rero hamaze gukizwa abantu benshi ntoharura, nkabo nibuka barashobora kurenga nk'ijana. Patricie Majambere yari yatowe ingwara y'igisukari yo ku rwego rwo hejuru, arashima ko isukari mu mubiri wiwe ubu iri kiragabanuka ku rugero rushimishije kubera imyimenyerezo ifatanye n'ijambo ry'Imana. Nari ku biharuro 16 n'ibice 97. Nari ngeze ku rwego guko bantera umuti. Hama sinzi umuntu yambwiye ati buriya kuri Tampete ari ahantu bagirira siporo. Ndagira siporo mugabo mwumva ko hari kiriko kirampinduka ko kubera siporo. Ubu ndageze ku bice 8. Abitabiriye imyimenyerezo bemeza ko ibafasha mu kubaka imibiri n'imitima. Vianney Nduwimana umwe muri bo yongera ko ari nakaryo ko guhura n'abandi. Mu bisanzwe iyi siporo ngaha iratandukanye ni siporo kuko iratubaka mu magara yacu, tugira amagara meza kandi ikatubakira imitima, na cyane cyane mu nyigisho nyinshi dukura ngaha duhabwa n'uyu mukoca wacu. Abantu benshi barakunda kwahura n'ingorane nyinshi mu buzima, ugasanga abantu bivanye n'ibyo bacamwo, ugasanga ari hajya usanga abantu bagwaye nk'ama AVC. Bijya bituruka ko ari abantu baba bari ahantu habonyene ntibahure n'abandi bantu, ariko twebwe ngaho turahura n'abandi ngaha. Mwomeye kwigishira hamwe rifise abanywanyi 150. Iruhande yo kuvuga ubutumwa bwiza bafise n'ibindi bikorwa bakorera hamwe byo kwiteza imbere. Ukutigishwa ibijanye no gutanguza umugambi ni imwe mu ntambamyi ituma ugaruka rwo mu Burundi rutitanguriza imigambi. Ivyo bivugwa na Libera Tungimana umwe mu bakristo b'abadandaza.
yabivuze mu gihe buri wa 21 ndamukiza isi ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ibikorwa mvabwenge n'ibikorwa byo kuvumbura. Tumukurikire. Mu Burundi umuntu agomba gutanguza umugambi kuko bisva ko umuntu agomba kuwutanguza ari mu Burundi intambamye ni nyinshi cyane kubera kuko ni igihugu kitaratera imbere gose kibura byinshi mu bisabwa. Rero umuntu agomba gutanguza umugambi ahura n'ibibazo byinshi kubera kuko muri kahise kacu ntitwari igihugu giteye imbere kandi no mu ndero yo kuziko abana ntibabitojwe. Benshi rero bakura batabizi, batavyumvise, batabibariwe kandi batabibona aho bari. Iyo ni intambamye ya mbere. Intambamye ya kabiri nuko ekonomi isanzwe idakomeye cyane. Uburyo umuntu atangurira mu ntege nke nyinshi wongeye ko ataba afite na experience rero ubwo bikamukomerana. Intambamye sinozi nigira ikirenga hariho ubumenyi umuntu ahura mukura mu ishure, hari kuvyigira ku gikorwa nyene uri kuragikora, ibyo byose barabibura bigaca bibagora. Icambere je nama mvuga iyo cyane cyane ku bakristo nuko umuntu aba afite Imana. Icya kabiri nuko muri we nyene biba biriyo, iyo umuntu adafite umuhamagaro kubikora urumva ntabdashobora. Icya gatatu nuko aba afite imbono, vision. Ikindi naco nuko abari muri environnement y'abameze uko bagenda bafashanya umwe wese azana icyo afise. Icanyuma rero ikizinyema ya vyose n'amafaranga. Amafaranga benshi baravuga ngo singira uburyo kugira bavuge ngo ntibafite amafaranga, ariko amafaranga ntashusiyo ni ikintu kutabyumva. Benshi borindira bakarinda basaza windira babazanira amafaranga, ariko n'uyafise nawe arayakeneye kandi aragora gutanga. Cyo gituma umuntu avuga ati singira uburyo abuze imbono, abuze inkomezi muri we. Ikibazo ntikiri ko ico bita uburyo arabwa buryo bw'amafaranga yazubwanyu. Hano niho turangirije amakuru twabateguriye naho ubutaha.